abo bari banyemereye bimwe bimwe barimo barabima ariko hariho n'abandi tutarabironka batarabishitsa ariko turabizeye ngira ngo bazobishitsa. Yes, tukaba tugabukanye n'ikintu sasa. Uyu munsi tuzaniye iki? Uyu munsi nongeye bazanira za nkumi zanyu. Nyuma yo kwitorera wa mwigeme mu iterambere, twongeye duhuza za nkumi zacu zaseruka intara yacu mu mwaka wa 2021. Tukaba twitoreye umwigeme mu iterambere akaba ari kumwe n'ibisongereza by'iwe bibiri. N'umwe ashobora gukundwa na benshi gatorwa cyane. Yes, tukaba turi kumwe na Miss Muyinga 2021, première dauphine 2021, deuxième dauphine wa 2021 hamwe na Miss Popularity mu mwitorera kabisa murabizi cyane. Yes, ati umunsi wagiye twiganira ikigabashi uyu munsi bagira batubwira uko babonye ibintu avant, pendant et après. Turabona ibyo bagiye kudukorera n'ibyo bagiye kuzokora mu mwaka wa 2021. Reka rero dutangure tugira guke. Dutangure tubaramutsa. Duhera kuri Miss wacu. Yes. Aramutse abakunzi ba Iwacu Top TV. Murakoze kwa mumpaye ikaze. Akazina ni Chanceline Umulisa, Miss Muyinga 2021. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Iwacu Top TV. Yes, umwera kamayike première dauphine. Abibwira baramutsa. Yes, tubandanya. Ndabaramukije. Nitwa Ingabire Panorama, ni première dauphine Miss Muyinga 2021. Yes, neza cyane. Tubandanya kwa deuxième dauphine aramutsa abakunzi ba Iwacu Top TV. Murahawe ikaze. Ndabaramukije. Ni Kaneza Salha, deuxième dauphine dans Miss Muyinga 2021. Yes, neza cyane. Uhereza mike Miss Popularity nawe baramutsa anabibwira n'akazi. Ndabaramukije. Ni Asia Kanyange, Miss Popularity 2021 i Muyinga. Neza cyane. Ibyo bakaba bari kumwe na nyine gutegura event. Yes, ndabaramukije ku mazina nkaba nitwa Nkeshimana Claude, akaba ari je nateguye imwe evenement turangije ariyo Miss Muyinga 2021. Ego. Yes, neza cyane. Nyuma yo kuturamusa reka mvuga ati muraberewe kabisa. Merci beaucoup. Yarutanga umwaka abantu mucanye ku maso kabisa mumeze neza musa neza. Nizere ko dusha mu December ho ibintu bimeze fresh. No musi cyatukoranije sikindi turashaka kumenya inyuma yo kuva mu itorwa rya Miss Muyinga 2021. Shaka mutubwiye uyu mwaka muduteguriye iki yaze team nizere ko muzoguma mukorana bimeze gute muzokorana umazikorana bimeze gute tugende tuganira vyinshi sinzi ko mu mpera ka Mike Miss Muyinga 2021 tubwiye ko abone ibintu bigiye kubandanya. Murakoze ukuntu igikorwa giye kubandanya sukundi tuzokorana twese hamwe nabo batoranije tuzokorana n'abandi twari turi kumwe mu higanwa tutabasize inyuma. Neza cyane tubazokorana hazigera yikorana bazokorana zitiye nk'uko batanguye gushika kuri Miss Pop. Eske mbe Miss Popularity muzokorana bimeze gute? Tuzokorana cyane kuko nawe arimwe muri twebwe uretse na Miss Popularity tuzokorana n'abajya abandi bose twari turi kumwe mu higanwa batashoboye gutogwa. Akabazo ngira mbaze mugakaza guca kuri Miss mwese mbwira uko avyumva nuko yabibona. Ava yuko mutorwa rya joro ryari ryose cyane jo itazigira gibagira mu mateka y'Imuyinga no mateka y'ibirori. Muri mwarimu ava yuko mutangura ibirori mukiri kumwe nyuma gusohoka muri boot camp muri kumwe mwese mugikwiye hamwebwe nk'abari ngaha mwiyumva gute muri mwebwe akamere kuri Miss Muyinga ko yiyumva ava y'ibirori. Ava y'ibirori twiyumva neza muri twebwe twa dufise ishaka muri twebwe. Kubgawo ubona gutwo biyumva n'abagenzi bawe ntimwatinyana nakantu kubwo bacho kavuga ati yashaje yongira wowe wumva ufite ikiza cyo gusinda byabemeze gute? Oya. Nini umwe wese afite ishaka ry'iwiwe umwe wese afite ikizere cy'iwiwe yaba ari jewe cyangwa uwundi mu mutwe turi kumwe mu higanwa umwe wese yari yumvamo umunezero avuga ati nzokwakira ikizoza nzokwishima. Neza cyane mpera kamayike première dauphine wawe gisongereza cyawe bene gisongereza murantunga première dauphine wumva gute ava y'urubanza nyazina uko wiyumva muri wewe confidence wawe wifitiye wewe wumva ugiye gukora umuti gutujya mu zirya jone. Avant yuko evenement iba
niyumva neza uduza akajwi avant yuko evenement iba niyumva neza nari nifite self confidence projet yanje nanayiteguye neza kandi n'umwe yarimwe nteye ubwoba yego nari narabisengeye en plus ni gute warubanye n'abagenzi bawe mu rujya mwanya mwaravugana hagati ya cyangwa umwe wese yarukwiwe ati jewe ndi kuri concentration zanje oya twarasangira byose arico umenye uwimvira ko abandi bataba bakizi waragitanga komsa bose bakakimenya ariko twari tuzi ko turi muri competition ko hategerezwa kuva umwe akagira gatsinda n'undi hayoberwa ni normal muri competition neza cyane wamira Kamike deuxième dauphine ya deuxième dauphine hano niyashaka kubwira abakunzi ba Top TV ava kuntu biyumva ava yo kubibara inyazina bitangura mukiva muri bootcamp mugara museruke tubabone wiyumva gute kubiyumva muri wewe nuko hagati yanyu mu bantu warumeze gute hagati y'abagenzi aba marimo muri competa muri jewe nariyumva neza cyane kuko byari nibaye n'ijyambere dushobora guhura n'abantu bagira kuri witi waduza ka sound kidogo muri jewe nari nimba neza kuko ryari nibaye n'ijyambere dushobora guhura n'abandi bantu hamwe tuvuga ati duhuriye ku igikorwa kimwe muri wewe wiyumva gute kuvuga ati jewe serongo vunjanye ndumva ndi shuwa ko ebana byankabikunde je ndatoboa umunezero ari wose cyambere eco kandi nari nizeye yuko umugambi wanje ushobora gucamo nk'uko umwe wese yari hajya yari yizeye ko niho jamuhigana ubwo ati ngiye kunanirwa neza cyane umira Kamike Miss Popularity ava yuko birori nyezina bitangura wiyumva gute ni gute warubanye n'abagenzi bawe avant niyumva neza kandi bagenzi banje twari tubanye neza kuko aho twagenda hose twaba turi kumwe tugasangira urumva ko twari tubanye neza cyane n'abantu bose barabibona nk'abari muyinga n'abatari muyinga barabibona ko ma réseaux sociaux muri kumwe nta muntu wumva yagutera ubwoba ukavuga ati umuntu hava ashira hasi kabisa ndabona niwe ntinya mu turi kumwe nta numwe yari kuntera ubwoba kuko umwe wese aje hagiye afitiye confidence kandi na projet yiwe aba yizeye kuri Facebook amatora na Instagram waje imbere niwe waje imbere ukibona bijyanye n'iri imbere wumva gute ntiwumva yewe ubwira neza ati bana byanke bikunde jewe kabisa ni jewe Nyampinga 2020 narumva nezerewe gose ko sinzi ko nizewe nk'abantu benshi nkakurya ariko ucamvuga ngo ni je ndi Nyampinga canke iki sivyo byonyene baraba byinshi ariko kwigirira cyizere nategerezwa neza cyane sinzi ko subiza Kamike de premier dauphine Panuela jewe shaka ndakubaza inyuma yo gutahukana novuga wari gisonga cyambere kuri Nyampinga w'umuyinga 2021 Panuela afite projet wiwe mwese bafite ama projet ameze neza ntawe utayumvise ntawe utaryohewe nikihe kintu umva ingufu zabugiye guterera mu mwaka wose wa 2020 kugira ngo projet zanyu zigire akamaro kuri kubanyamuyinga eka n'uburundi bwose ingufu zanje niko tugiye premièrement gukorana twore nka team nkorane na Miss nkorane na deuxième dauphine même na Miss Popularity kubera ndije nyene navyo nashobora neza cyane nkorane na province yacu nkorane n'abarongozi bayo nkorane n'abakunzi b'intara ya Muyinga n'imvukira zaho abo barashimye umugambi wanje tukashobora kushira mu bikorwa hama umuntu ashike ku ma resultat abaye yari yarifuje kuva kera neza cyane urakoze cyane wemera Kamike deuxième dauphine Kaneza Swalha warufite projet nziza cyane gusa ntiyagirwa amahirwe mugabo ikibazo urimo kirashimishije kuko ni benshi batashoboye kwashika mugabo rero wagiye guterera muri zo projet zanyu kugira ngo wamwigeme mu iterambere aguma atera imbere n'ubundi muri gwa rukundo nyene n'ikihe kintu ugiye gufasha muri urugendo mugiye kuronka rwo guserukira muri Banyampinga batowe muri Muyinga 2020 nkuko nabishikirije nifuza ko umugambi wanje twawushikako ikindi nuko tugiye gukorera hamwe nyene nkuko bisanzwe mugiye gukorera hamwe na Miss Popularity sinzi ko mumera Kamike kagira icyo avuze ku aterereye watubwiye kimwe mu kunoza
muzofashanya n'abandi mbwa dushaka twumve uko vumva n'inguvu ugiye gushira mubona ico mukora buterera kwizo projet zanyu. kuri projet zacu icyo numva noterera cya mbere nuko tuzokorera hamwe kandi si gutererana nkuko twese twarabivuganye ko natari twebwe twenyene n'abaryo abandi bose twari kumwe kuko kuba twarabaye abambere mu ntara ya Muyinga tukigaragaza ndazi yuko atamuntu n'umwe atazodushigikira kandi barabitwemereye murabizi tuzokorera hamwe rero. Neza cyane womera kamike Miss Muyinga. Miss Muyinga umurisa Chanceline mugiye gufatikanya uri watowe kuba nyampinga Muyinga 2021 iyo timose ngiye gukorana wumva gute nyuma yo kuzokorana n'abandi mu projet zanyu muvyo mwadushikirije kugira ngo umugeme mu iterambere akomeze kuguma atera imbere. jewe kubwanje biranezereye kuko nabigeme bose bafite ishaka ryo gukora, nabigeme bose bafite icyizere kandi bagerageza kubona imbere. Rero kuba ngiye gukorana nabo ni ibintu by'iteka cyane kandi twese dushize hamwe tuyizeye tuzobikora. Muzobikora. Mwavuze ati ndi umwe ntacyo no kwishoboza nkuko bwawe warabonye abavuze ati tuzobashigikira guverineri mustanene harari nta zindi guverineri zikenewe inyuma yabo kugira ngo projet zanyu zizobereye isi kandi ibihangiro mwihaye kugira ngo rize rishike mushike nyene kuco mwiyemeje. Turetse abo bamaze kuvuga ati tuzobafasha, n'uwo wese ashobora kumva hari icyo yodufasha cyangwa wese twumva yuko hari icyo yodufasha dutegerezwa kuzododora iwiwe kuko twebwe tuzokenera benshi bazogira icyo bafashije mu iterambere ryacu kuko turakeneye abakuru, turakeneye abamaze kubona imbere, turakeneye n'abamaze kugira icyo bishikanye ko kugira batwereke aho dushobora guca dushize imbere bya byumviro byacu, dushize imbere na bya byumviro by'abandi bose batato kugira ngo twebwe mu iterambere rya Muyinga nk'abigeme natwe duseruke. Neza cyane. Mpera Mike deuxième dauphine, premier dauphine. Panuela muri bamwe mu bigeme mwashatse ko mugira ijambo, umugeme agira ijambo, umugeme agira icyo aterereye mu iterambere ry'u Burundi n'abarundi. Umugeme atatahura ibyo mwarimwo umunsi wo musigurira iki kuko twarabonye muri abigeme bishaka cyane ukino wo musigurira haje murakubaza deski ibyo bintu mwarimo nibiki bidufitiye akahe kamaro. Kibazo shize cyane abantu benshi bibaza ko ndakibaza ngo none bijya ngo bimari iki gihugu ariko hariho nk'umwigeme wundi usanga aba ari nyuma adashobora kuronka uwumuvugira afise talent afise vision ataba afise ahantu kuvyerekana kugira bamufashe. Twe rero dutogwa kugira duserukire abandi, dutogwa kubera turi beza cyane canke duse ubwenge bwinshi ya tugusa ubu n'umuntu nyene yiyumvamo ko ashobora kuyobora abandi ukaba umurida wabo ukaba uri sociable urumva umwigeme muri wese ashobora kuza kutura ingorane yiwe ukabona ko umuserukira. Niyo mpamvu dutogwa nimusoye kwibaza ngo nubwibone ushaka ubwishima ya sinibaza. Neza cyane mwavuze ko muzofatikanya nta rundi gwaruka ko bigeme mubona muzokenera nicyo bababwira kuri projet zanyu akabanga mu babikiye dimwe bumaravuga amaprojet akandi kabije mu hamisekirije mvuga ati aka kantu bigeme inguvu mbo bakenera mu baterera nizihe. Turakeneye abigeme kuko premièrement twaje kugira dufasha abigeme nyene umva turabakeneye mugabo ça veut pas dire que abigeme bose ko niwo bigisha bose urumwe ngo bashobore. Tuzaba dufise abo tuzokorana nimba tuvuze ati muri commune Muyinga dutora abigeme 50 hama abo 50 bazoshobora gushika mu mazone hariya nyene hariya mu yandi makomine hama badufashe komsa ku mutumba umwe haba hariho abaduserukira. Niyo novuga ko ari zo nguvu umuntu we bafise kugira bikwize mu ntara yose urumva abigeme tuguma tubakenera mu maka menshi. Neza cyane. Mpera Mike deuxième dauphine. Kaneza Swalha warabonye ukuntu ibintu byipashije
mu birori by'ijoro ryo gutora Nyampinga 2021 shaka utubwire ibyo wakunze nabushimira n'ibyo bwaya nico bokosora. Bon, ijoro rya le 31 décembre ryari ijoro ryiza cyane ryitabiriwe n'abantu benshi neza cyane. Ico shima nuko n'ikindi gihe habaye ikindi giteramo ko bocitabira nkuko babidukorera banashaka banagasumbirizaho ko byatunezeye cyane gose. Neza cyane abajije ati niki kintu mushima uje gushimira public ko ndabyumvise bavyitabiriye niki kindi kintu mushima c'est l'organisation niki kintu mugaya niki kintu muco munahanura. Bon, ico shima cambere ndashima bateguye no evenement kuva mu ntango kugira mu herezo hama ico negura no ndanegura bon ukuntu baba barahariye amatora ego hama ico mpanura nuko bogira hanyuma ino evenement ibaye yuko amakosa yabaye umwaka yuko bokugwa ntasubire kuba. Neza cyane. Mera Mike Miss Popularity uyu mwanya ndagumanya ushimire abatumye useruka ku bwawe uko bari bakwizeye kandi ukabiserukira shimira abakunzi bawe. Ndashimiye abakunzi banje bose bamfashije kuva ku ntanga gushika kuyeretsa kuko ku bwanje navyo nari kwishoboza nkarangiza ndababwira bubaho aho bari hose. Niki kintu ubwira nkuko wavyumvise byagenze ibyo bemereye mu babatowe niki kintu basaba bajya abantu bavyemeye ico basaba n'igiki abemeye gufasha ukindi kintu basaba n'igiki abemeye gufasha ico nabasaba nuko nkuko bavyemeye babikora nkuko bavyemeye ntibibe amajambo gusa kuko urazi ko abantu benshi bashobora kwemera ibintu ntibabishitse ariko babishitse kugira ico twifuje gushika ko tugishikeko. Neza cyane mu Mera Mike Miss Muyinga 2021 umurisa Chanceline nawe reka ngaruki wawe shaka utubwire rijya joro rije gutorwa wiyumva gute ubona gute. Muri jewe nishimye nanezerewe yego nagwanye mu nda na mama wawe tubona mwese amose zarabarenze mama wawe kimaraje kugwa mu nda niki kintu byumvise muri wewe ubonamo muri mama wawe. Ndamubonamwo ubwiza kuko nico kintu ca mbere mba ndimwe ndamubonamwo buri gihe yego tumubonamo ubwiza umaze kugwana mu nda niki kintu cyatumye umva worira ibigumbagumba ndamufitiye ibigumbagumba minsi wacu reka ndakubaza ikintu kimwe woroje gutorwa ukabutorewe ku bikorwa wiyemeje sibyo byakubwire hanini akabanga mu bintu tubarashoboye kuvugira hajya ubikiye abigeme mu Burundi cyane cyane mu Muyinga wamaze kuvuga mu bisanzwe karakabanga ubwo ushobora kugira nk'akabijya juste ubwabona ati byabona birakomeye ni na byiza cyane gusumba ico nababikiye nk'akabanga nuko tugiye kubereka usibye jewe gusa aba bose turi kumwe ko dushoboye abigemera Muyinga dushoboye tugiye kubikorera tubereke ko dushoboye n'ukuri gira akajambo ushikirije ku babizeye bakabatora ku bakunzi bawe dimo abatwizeye ico nabashikiriza nuko tutagiye kugerageza icizere cyabo tugiye ahubwo gukorera muri ico nkuko batwizereyemo tugende gukorera hamwe turashaka kuba abanyabigwi. Neza cyane barashaka kuba ngo banyabigwi niki kintu uvuga ko ubirori byagenze ico ushima nico ushobora kugaya nico bokosora nico washima barabikoze neza ariko ko ryari rya mbere harabaye mutunenge tumwe mari kubukurikira turizeye bazobikosora bakwemereye byinshi tubaze skibwo barabigushikirije byo bimeze gute mu byo bakwemerera irya joro barabitanye byose bimeze gute abo bari banyemereye bimwe barimo barabima ariko hariho nabandi tutarabironka batarabishitsa ariko turabizeye ngira ngo bazobishitsa ngira ngo urasa Madrid Danube
ikintu kitari abantu ushobora kucizera nyene complètement ko cyabaye kuko bashaka kubyemera bikanka kujya ko mu bugeno umuntu akubwira ngo ndakwemereye nk'ikamwa kazoyirindiriye nk'ikamwa kayibura ya mene bakwemerera baturutse cyangwa nabo baranagushikiriza oya nayo ndaro tugiye kujya mu brochette bimushe uzorindira yoroke gwira yes reka je mufata kakanya ndabashimira ndabipfuriza amahirwe mu byo mugiye muri project zanyu mugabo sizwe gusa kajambo kamwe mwese muri hamushikiriza abakunzi ba Top TV n'abanyamuyinga reka je ndagize ndabashimiye kwa kakanya mu mpaye ndababwira courage n'amahirwe ku ntego mwihaye Imana ibaje imbere namwe inyuma uze mugamburukira Imana abavyeyi n'abageze n'inshuti n'u Burundi cyane cyane isi yose yes bakuze wa Top TV ebana ibintu byari bimeze neza twarabemereye ko tuzoguma tubagezaho ibintu byose ko bimeze uko isi tuye n'uko iteye n'abayo n'ivyayo yes uze mugira umwaka mwiza ciao ciao shalom shalom kuri Mike mari kumwe na Duma Diba behind the camera Janviezo